ubukene igitangaza c'ubukene. Ndibuka hahandi tutashobora kuronka ico gufungura, ndibuka hahandi umuvyeyi yarara ubusa kubera yuko yifuza kuduhebera bikenya byari bihari. Ndibuka ibyo bikama ingufu zo gukora cane no mu gihe mbona intambanyi nyinshi. Murakaza neza mu masomo y'ubutunzi, ibiganiro biha akaryo keza ugwaruka kwibaza ku bijanye n'iterambere. Murakaza neza muri Royaume de l'économie, l'éducation financière, liberté financière, nouvelle génération la 2026. Aho uyu munsi tugiye kurabira hamwe igitangaza c'ubukene. Ubukene muri wewe, iyo umuntu akubwiye kubijanye n'ubutunzi ntuca uvuga automatique nk'ababandi ngo nuko wahiriwe, nuko uva mw'iyi miryango, nuko watomboye, uwo Imana zihaye ibiki n'ibiki, canke uriyumvira kuvyakubwiye ukiyumvira kabiri ndetse ugahiga ico gushira mu ngiro. Nimba ibitekerezo vyawe buri munsi vyerekeza ku bukene no mu gihe c'umusesekara uguma ubona ubukene, kiracari ikibazo c'ugutunga. Nimba uzi ko ukenye ni amahirwe yo gukira, ariko ni waba utazi ko udakenye uzoguma uri muri iyo zone de confort, hahandi utabubona inzira yo kujana ku bukire, hahandi uguma ubona ubukene gusa. Iyo ishobora kuba ari nayo mpamvu umuhinga mu kubaza abona igiti ko kizovamwo ibibazano vyiza, natwe tukabona inkwi zo gucana buri munsi. Ubu tuvugana ushobora kuva mu gitondo wiriwe kuri telefone uraba komedi n'ibindi bizunguruka mw'isi, mu gihe ubundi avuye ku munyago w'umunsi ndetse akaba arongereje ubutunzi bwiwe. Amahera ari buri hantu hose, ico ni kimwe utaruzi. Igikenewe ni kumenya iciyumviro c'ukungene uzoyakura, hahandi ukayarungika mu mufuko wawe canke muri wallet yawe. Ndibuka kandi nawe ushobora kuba wibuka mu bwana bwawe, aho jewe mu bwana bwanje ubuzima nakuriyemwo, aho mu rugo twarya ikibonetse, inyuma yuko mama yitahura nk'umumama yari yaradamaraye n'ukubona buri kimwe cose kiri mu rugo. Nyuma yaho mama amaze kwitahura ibimubayeko, yahinduye icerekezo c'ubuzima, nanje ama isomo n'icerekezo co kumenya uburyo nokora, kubera yuko yanyigishije ngo muhungu wanje, inzira imwe rudende yo kugwanya inzara ni gukora n'igihe ushonje. Tuva mu miryango, ya miryango twarya imiceri mu misi mikuru, tukarya inyama iyo amahirwe aje adusekera, inkoko ikipisha canke ikindi gitungwa. Tuva hahandi nyene mu kibano, aho urupfu ari umunezero muri ico kibano mu babanyi bose, igihe c'ukuganduka nayo ubukwe bafungura ko ari akaryo keza ko kuvumba nka nyene urubanza, kuko ari vyo vyaduhindurira amafunguro igihe kirekire. Ubukene ni ikibazo, ariko kandi ubukene bushobora kurwanya mu gihe witahuye ko ukenye. Igihe abantu bafise ubukene bukabije bama barondeza ku bubi n'ubwiza ico baza gutahukana imuhira nk'umunyago w'umunsi. Ibibazo nibi ngo ni gute dukorera ababosi kugira turonke akanyungu, canke ni gute twegera ibitabo bijanye no guharura kugira twige ingene amahera akoreshwa n'ingene dukoresha amahera dufise ngo twinjize amahera arenze ayo dufise.
Ibyo ni bimwe bishobora kuba bituma abantu nyamwinshi babona inzira imwe rukumbi yo gutunga ko ari ukwiba. Nakuze nibaza ko abantu bose batunze ari abasuma n'abadandaji b'amafrode canke ari imiryango yabo yabibahaye. Eka nibaza ko kuronka amahera n'amarevo baba bageze ko bitokunda biciye mu nzira nziza. Mbonye umukobwa ari gutwara umuduga mwiza afise ifone nziza, nibaza ko ari abahabara boba babimuhaye. Sinatahura ko ku myaka 30 canke musi yayo umukobwa yokora cyane akigurira imodoka canke telefone nziza. Nakuze ndabyizera ndetse bikarangwa mu biganiro byanje, nkuko nawe ushobora kuba ubikora uyu munsi. Ibanga ryo gutunga abagenzi byanyigishije ko utopfa utunze igihe ubandanya wiyumvamwo nabi abatunze, ndetse no kuvugana n'abantu bafise ibitekerezo biri hasi. Bamwe baba bari muri classe pauvre ivuga abantu gusa atamigambi bigera bavuga. Abakene baguma bakena kuko bapfa bibaza ko impamvu bakenye ari kubera abatunzi babivye ivyo bategerezwa gutunga. Ikibabaje, aba baguma baja gukorera aba babosi, aba nabo bakabandanya batera baja imbere gusumba. Nk'umujene, iyo ndwara ubwo uzoyikira canke ntayikurimo? Felicitation, ni wewe wo kwisuzuma ukimenya maze ugafata ingingo. Tubaye mu cyaro kibi cyane cyo muri Afrika, atari kubera ari kibi dosanati, ahubwo ari kubera ko iyo ugiye gutunga baca bakwica, bakwiba cyangwa bakwagiriza ukutavuga rumwe n'ubutegetsi, ukaba ugiye kare kandi wari itara ku bandi. Gwaruka, haguruka ugwane ishaka, amaherezo uzotsinda. Ntihagire ukunyagisha ubwenge bwiwe umugisha wawe. Wewe ni wewe kandi umusozi ni wewe. Muri wewe hari itara, hari umuhati, hariho n'intumbero wihaye kugira ngo ushobore kuba womurikira abandi bajene. Umurikire ababanyi bawe kugira ngo bave mu mwijima bagende ahabona. Uri itara rimurikira igihugu cawe, ndetse muri Afrika uri itara. Niyo mpamvu ukwiye kwitahura guhera uyu munsi ugashira mu ngiro ibijanye n'imigambi. Ntiwamuvuga ko gutunga ari vyabariya na bariya, ahubwo wame wibaza ko gutunga bikuva ko ndetse bikaja no ku bandi byakuvuye ko, kuko witahuye ukaba umurideri. Ndabashimiye, ndabakengurukiye uko nyene mudahengeshanya no kubana nanje. Kuri micro Elise Venal, nare ni à gauche ni à droite, à lentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup.